Murakaza neza kuri UkuriKuMafranga. Uyu munsi tukaba tugiye kurabira hamwe ibimenyetso 5 vyerekana yuko uzoba umukire. Ibi bimenyetso ni waza gusanga ubifise nuko bitebe bitebuke uzoza kwisanga wamaze kugera mu rwego rw'abahego. Ariko mbere ko dutangura n'ikiganiro reka mbanza nkibarize kino kibazo. Mbega urazi ko hari abantu babiri bashobora guhembwa amafaranga angana ariko hashira imyaka 10 umwe akaba yaramaze kuba umukire mu guha uwundi yagumye ari mu bukene? Mbega ubona biterwa n'iki? Abantu benshi bibaza yuko kuba umukire biva ku mushahara munini, ariko inyishu no kubwira nuko ariyo yakuko ukuri nuko ubukire ntibutangira kuri konte ya banki, ubukire butangurira mu mitekereze yawe. Hari ibimenyetso bito cyane ariko iyo utangiye kubibona mu buzima bwawe nuko biba vyerekana yuko uriko wegereza inzira njabukire. Uno munsi rero nuko ngira ndakwereka ibimenyetso 5 bikomeye cyane, iyo bifise biba vyerekana yuko uriko uraja mu nzira y'intsinzi y'amafaranga. Ariko ikimenyetso ca nyuma nico abantu benshi birengagiza kandi nico gitandukanya abakire n'abakene. Nico gituma ngusaba kugumana nanje gushika ku mpera y'iki kiganiro. Nimba ukunda ibiganiro nk'ibi bigufasha guhindura ubuzima bwawe, ntwibagire gukora sabone ngaha kuri UkuriKuMafranga. Hamaje ndiko ndagushikiriza kino kiganiro Ntirampa Pascal. Reka rero twinjire mu kiganiro dutangurane n'ikintu ca mbere gishobora kukwereka yuko uzoba umukire. Ariko n'ubundi mbere ko dutangura reka nongere nkwibarize kino kibazo. Mbega urazi ko hari abantu bavuga bati nta mafaranga afise yo kwizigama, ariko iyo uravye neza ukabona buri kwezi harayo bakoresha ku bintu bitagira akamaro. None mbega ikibazo ni ukubura amafaranga canke ni ukutamenya kuyabika? Uwo niwo muntu wa mbere ashobora kuba umukire. Rero ikimenyetso ca mbere gishobora kukwereka yuko uzoba umukire ni mu gihe uri wa muntu wizigama. Abantu benshi bibaza yuko kwizigama bikorwa n'abafise amafaranga menshi, ariko nuko abakire benshi batanguye bizigama bafise amafaranga make cyane. Kwizigama si ubwinshi bw'amafaranga ufise, ahubwo n'umuco ugira. Nimba ubikoze ukavuga uti reka mbike n'utu duke mfise, no kuba utanguye gutekereza nk'umuntu ashaka gutera imbere. Hari abasore babiri bahembwa amafaranga angana, umwe yaca afata amafaranga yose akaba yamaze mu misi mikeya, mu gihe uwundi yafata muri ayo mafaranga agafatamwo udufaranga duke akatubika agakora ico bita saving akizigama. Nuko vyagiye kurangira hashize umwaka umwe akaba yaragisaba amadeni, mu gihe uwundi nawe yaramaze gutangura ubudandaji butoya akaba yariko ariteza imbere. Mbega ubona ufise amahirwe menshi kurusha uwundi yoba yarowahe? Isomo ngo hatukuramwo nuko kwizigama si ikimenyetso c'ubukene, ahubwo kwizigama ni ikimenyetso c'uko uriko witegurira kuba umukire. Ariko nimba hari ico iki kimenyetso ca mbere cakwigishije nuko worayikingiye vidéo kugira izi nyigisho zigere no ku bandi. Ariko kwizigama konyene ntikugira umuntu mukire, ahubwo hari ikindi kimenyetso gikomeye kurusha ico, nuko tugiye kukirabira hamwe mu gice ca 3. Nico gituma abantu benshi batangura neza ariko ntibashike kure. Une ni wo mwanya wo kwinjira mu kimenyetso ca 2. Ikimenyetso ca 2 gishobora kukwereka yuko uzoba umukire ni mu gihe uri wa muntu ufise discipline ku mafaranga. Abantu benshi nuko uzosanga baronka amafaranga menshi ariko si bose bamenya kuyacunga. Discipline no kuvuga ngo ushobora kuvuga uti oya iki sico nkeneye ubu naho ufise amafaranga menshi yo kukigura. Abantu benshi uzosanga bahomba atari kubera binjiza amafaranga make, ahubwo ari kubera ko bakoresha amafaranga yabo batabanje kwibaza niba ico bagiye kugura gifise akamaro. Hari umusore yahembwa amafaranga nuko yahembwe buri munsi yacaja kugura telefone nshasha n'ivyo yarakeneye vyose akabigura. Hashize indwi 2 nuko yaratanguye gusaba amadeni,
ariko mugenzi wiwe nuko mu gihe ahembwe yagumanye telefone yiwe ishaje aca akoresha amafaranga mu kindi kintu kimwungukira. Hashize amezi makeya gusa niwe yaramaze gutera imbere. Mbega ubona itandukaniro riri hehe? Ryari riri muri discipline. Isomo ngaha twokuramwo nuko amafaranga menshi ata discipline ntamara igihe, ariko discipline n'amafaranga make nuko bishobora kugeza ku bukire. Ariko kwizigama no kugira discipline birahambaye, ariko nuko hari ikintu gituma amafaranga yawe atangura kuyongera nubwo buryamye. Nico tugiye kurabira hamwe mu gice ca 4. Mbega urazi ko hari abantu bamara imyaka 20, imyaka 30 bakorera amafaranga, ariko amafaranga yabo ntazokwigera bakorera? None mbega wewe wifuza yuko amafaranga woyakorera ubuzima bwawe bwose, canke wifuza yuko umunsi umwe amafaranga azokora mu kibanza cawe? Aha niho abakire batandukaniye n'abakene. Ikimenyetso ca 3 gishobora kukwereka yuko uzoba umukire ni mu gihe ushora imari. Kwizigama ni intambwe ya mbere, discipline nayo ni intambwe ya kabiri. Ariko iyo ushaka kuba umukire koko utegerezwa gushora imari. Amafaranga abitse gusa nuko adakura, ariko amafaranga yashizwe mu gikorwa ciza ashobora kwiyongera. Hari abantu babiri bari bafise 500, umwe yarayabitse imyaka 2, uwundi aca atangura ubudandaji buto, ayandi ayashira mu gikorwa kimwungukira. Hashize imyaka 2 gusa uwabikije yarafise hafi ayo nyene, ariko washoye imari wewe nuko yaramaze kugira menshi kurusha ayo yatanguje. Ubona itandukaniro riri hehe? Ntiryari ku mafaranga, ahubwo itandukaniro ryari ku ngingo bafashe. Isomo ngaha twokuramwo nuko amafaranga ntakura iyo yabitse gusa, ahubwo amafaranga akura iyo yashoye ahantu habereye. Ariko hari ikintu abakire bose bahurirako, ntibahagarika kwiga. Nico kimenyetso ca 4 tugiye kubona mu gice ca 5. Mbega urazi igituma abantu babiri batangura business imwe ariko hagashira imyaka mike, umwe akaba amaze gutera imbere mu gihe uwundi yasubiye aho yatanguriye? Abantu benshi uzosanga bavuga bati nta mahirwe nagize, ariko akenshi si amahirwe babuze, ahubwo nuko hari ubumenyi badafise. Ikimenyetso rero ca 4 gishobora kukwereka yuko uzoba umukire ni kuri wa muntu wiga imisi yose. Abakire ntibigera bavuga bati ndabizi byose, oya, ahubwo abakire buri munsi hari ico bongera ko ku bumenyi bwabo. Udosanga abakire basoma ibitabo, bakakurikirana ibiganiro vyigisha nk'ibi tugenda dushisha ngaha UkuriKuMafranga, barabaza kandi nuko abakire bemera gukosorwa. Hari abasore babiri batanguye business z'ubudandaji, umwe yaravuze ati je ndabizi sinkikeneye kwiga, ariko ubundi nuko buri joro yamara iminota 30 yiga uburyo bwo guteza imbere business yiwe. Hashize umwaka umwe, uwa mbere yari yarapfunze business yiwe, mu gihe uwundi yaramaze kwagura ibikorwa vyiwe. Ubona itandukaniro riri hehe? Itandukaniro ryari mu kwiga. Ngaho isomo twokuramwo nuko iyo uhagaritse kwiga uba utanguye gusubira inyuma, ariko iyo wiga buri minsi uba uriko wongereza intsinzi yawe buri munsi. Ariko kwizigama, kugira discipline, gushora imari no kwiga byose ni vyiza, ariko hari ikintu kimwe nico kiyobora ibi byose abantu benshi ntibagifise. Nico gituma baguma bazunguruka mu buzima bwabo ataho bigera bashika. Reka tukirabire hamwe mu gice ca 6. Mbega urazi ko umuntu ashobora kugira amafaranga menshi, akagira discipline, agashora imari, akaniga imisi yose, ariko
akazofata abaye umukire. Kubera iki? Kubera ko hari ikintu kimwe abantu benshi bibagira, kandi nico kiyobora ubuzima bwabo bwose, nico tugiye kubona uno munsi. Rero ikimenyetso ca gatanu gishobora kukwereka yuko uzoba umukire ni mu gihe ufise icerekezo. Abantu benshi uzosanga bakora ariko ntibazi iyo baja, barazinduka, barakora, bararonka amafaranga, barayakoresha, maze ejo bagasubira kwa kundi. Ubuzima bwabo bukaguma buzenguruka aho nyene. Ariko umuntu afise icerekezo abazi neza ico ashaka mu buzima bwiwe, abazi aho ashaka kugera mu mwaka umwe, mu myaka 5 no mu myaka 10 iri imbere. Hari abasore babiri barangije amashuri, umwe yavuze ati nzokora ico nzobona kije cose, uwundi nawe avuga ati mu myaka 5 iri imbere shaka kuzoba mfise business yanje. Hashize imyaka 5 nuko uwa mbere yarakirondera ico yokora, ariko uwundi wa kabiri wewe nuko yaramaze gufungura ibikorwa vyiwe. Mbega wewe ubona itandukaniro riri hehe? Itandukaniro riri mu cerekezo. Iyo utazi ushaka kuja, inzira yose ubona ibisa n'iy'ukuri, ariko iyo ufise icerekezo, ingingo yose ufata ikwegereza intsinzi yawe. Ariko none mbega we muri bimenyetso 5 twabonye nibihe usanganye, kandi nibihe ugikeneye kubaka kugira ngo utangure urugendo rwo kuba umukire? Reka tubirabire hamwe mu gice c'indwi. Ariko reka nkubaze kino kibazo gikomeye. Mbega nimba wari ufise ibimenyetso 5 vyose, ubuzima bwawe bwoba bumeze gute? Birashoboka ko ubutanguye kubona amahinduka, ariko nimba hari ikimenyetso na kimwe utarubaka, uno musi niwo mwanya wo gutangura. Reka dusubiremo hamwe. Ikimenyetso ca mbere twabonye yuko ari ukuzigama. Nimba utabika utwo dukufise ntuzobika na menshi uzoronka. Ikimenyetso naco ca kabiri twabonye yuko ari uko ufise discipline. Nimba utigenzura, amafaranga yawe yose azokwama gutegeka. Ikimenyetso naco ca gatatu twabonye yuko ari ugushora imari. Amafaranga yawe ategerezwa kugukorera, si wewe uzohora uyakorera ubuzima bwawe bwose, ahubwo n'amafaranga nuko ategerezwa kugukorera. Ikimenyetso naco ca kane twabonye yuko wigabura iminsi yose. Ubumenyi nibwo bwubaka ubukire buramba. Ikimenyetso ca gatanu arico twabonye arico ca nyuma, twaciye tubona yuko ufise icerekezo. Iyo uzi aho uja n'utuntu duto ukora buri munsi, nuko tugushikana ku nzozi zawe. Isomo rikuru ngaha twokuramwo nuko ubukire ntibutangurira ku mafaranga menshi, ubukire butangurira ku ngeso nziza ufise. Iyo uhinduye ingeso zawe, nibwo ubuzima bwawe nabwo butangira guhinduka. Ariko hari ikibazo kimwe ngira nkubaze, kandi inyishu yawe nuko ishobora guhindura ubuzima bwawe. Reka tukibone mu gice c'8. Mbega urazi ikintu gitandukanya abantu bashika ku bukire n'abama bavuga bati umwaka uza niho nzotangura? Ukuri nuko ubukire ntibwubakwa n'ibyo uzi gusa, ahubwo ubukire bwubakwa n'ibyo ukora. Hari abantu bamaze kumenya ibimenyetso 5 ariko nta na kimwe bigeze bashira mu ngiro. None mbega ugiye kuba muri abo bantu 5? Fata ingingo uyu munsi, ariko reka kugira inama. Ntugerageze guhindura ibintu byose icarimwe, tangura n'ikintu kimwe gusa uyu munsi. Nimba utazigama, tangura kwizigama uno munsi. Nimba ata discipline ufise, tangura kwigenzura uno munsi. Nimba udashora imari, tangura kwiga aho wobikorera. Nimba utiga, tangura gusoma canke gukurikirana ibiganiro nk'ibi ducisha ngaha kuri UkuriKuMafranga. Kandi nimba atacerekezo ufise, andika inzozi zawe ahantu ushaka kuba mu myaka iri imbere. Hari umusore yavuze ati nzotangura kwiziga mu mwaka uza, hashize imyaka 5 yarakivuga ayo majambo nyene.
ariko uwundi yatanguye na duke yari afise, uno musi niwe musore abandi bose baza gusaba impanuro. Mbega wewe ubona itandukaniro riri hehe? Itandukaniro ryari gufata ingingo. Isomo ngaha twokuramwo nuko ubuzima bwawe ntibuzohindurwa n'ivyo wipfuza, ahubwo ubuzima bwawe buzohindurwa n'ivyo utangira gukora kuva uno musi. Ariko hari ubutumwa bwa nyuma nibwo ngomba kugusigira, nibwo bushobora gutuma uno musi uba intango y'ubuzima bushasha. Reka tuburabire hamwe ubwo butumwa mu gice c'icenda. Reka nkwibarize kino kibazo ca nyuma. Nimba uno musi wosubira muhira ukisanga atana kimwe wahinduye, mbega iyi vidéo yoba yakugiriye akahe kamaro? Ukuri nuko ubumenyi budashizwe mu ngiro ntibuhindura ubuzima, ariko ingingo imwe nziza ifasha uno musi ishobora guhindura ubuzima bwawe bwose. Mugenzi, ntukigere uvuga ati nzotangura ejo, kubera ko ejo yica inzozi z'abantu benshi. Tangura uno musi, niyo wotangura kwizigama 1000 ku musi, niyo wotangura gusoma urupapuro rumwe rw'igitabo, niyo wotangura kwiga iminota 15 ku musi. Ibintu bito bikozwe buri musi nivyo vyubaka ubuzima bukomeye. Hari umugani uvuga ngo urugendo rw'ibirometero 1000 rutangurwa n'intambwe imwe. Nawe intambwe yawe ya mbere yitangura uno musi. Isomo rya nyuma: ubukire si ikintu kigushikira ku bw'amahirwe. Ubukire ni ingaruka z'ingeso nziza usubiramwo buri musi. Ariko hari ikibazo kimwe ngomba kugusigira, kandi inyishu yawe ndayishaka muri commentaire. Reka tugisozereko hamwe mu gice ca 10. Mugenzi, uno musi twabonye ibimenyetso 5 vyerekana yuko uri mu nzira yo kuba umukire. Ikimenyetso ca mbere twabonye yuko ari mu gihe uzigama. Ikimenyetso naco ca kabiri twabonye yuko ari gihe ufise discipline ku mafaranga yawe. Ikimenyetso naco ca gatatu twabonye yuko ari mu gihe uri wa muntu ufata amafaranga yawe ukayashora mu mari. Ikimenyetso naco ca kane twabonye yuko ari wa muntu wiga imisi yose ibintu bishasha. Ikimenyetso naco ca gatanu twabonye yuko ari igihe ufise icerekezo mu buzima bwawe. Ariko ndakubwiza ukuri, ntaco bimaze kubimenya nimba ugiye kubisubira gukora nk'uko wahora, nuko ubuzima bwawe butazokwigera buhindurwa n'iyi vidéo. Ubuzima bwawe buzohindurwa n'ingingo ufata kuva uno musi. None wewe muri bimenyetso 5 niki usanganye ufise? Kandi muri bimenyetso 5 niki ugiye gutangura gukorera ko kuva uno musi? Ndakwinginze uvyandike muri commentaire, nzohimbagwa no kubisoma. Nimba ikiganiro cagufashije nuko like iyi video, ugakora na partage kuri video kugira ngo ubu bumenyi bushikire ku bandi benshi. Kandi nimba wowe uri mushasha ukabuto wowe utarakora sabone, nuko ukora sabone ngaha kuri UkuriKuMafranga kugira ngo ntuzozuracikwa n'ibindi biganiro. Hamaje nako ndagushikiriza kino kiganiro, Ntihagire Pascal, tukaba tuzobonana mu bindi biganiro vy'ubuta. Ciao ciao.